mu nyuma yo gushira mu ngiro itegeko shikiranganji inimero 570 agakwego gakitse 540 agakwego gakitse 1096 ryo kuwa 2025 kwezi kwindwi mu 2022 rijanye no kurenganura abakozi ba leta bagengwa n'itegeko rigenga abakozi ba leta mu kubadugiriza amapete yari yahagaritswe kuva mu mwaka wa 2016 gushika muri uwo mwaka. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwarabonye yuko hari abakozi benshi baciye bitura ubu bushikiranganji kugira ngo babaze igituma bobo batarenganuwe. Ni muri iyo ntumbero rero ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwaciye bwicara hamwe n'abasanzwe baserukira abakozi ba leta bamwe bahurikiye mu masendika kugira ngo bahanahane ivyiyumviro kuri ico kibazo bongere barabire hamwe inyishu yotorwa. Ari naco gituma ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwashaka gushikiriza abarundi muri rusangi mbere n'abakozi ba leta aribo mbere vyega ibi bikurikira. Iyo ordonnance iyo tegeko shikiranganji twavuze ngaho hejuru ryerekeye abakozi ba leta bagengwa na rya tegeko rigenga abakozi ba leta ariryo twita statut général des fonctionnaires. Bwa kabiri iryo tegeko shikiranganji riraba cane cane ryerekeye kurenganura abakozi ba leta mu kubadugiriza amapete guhera mu mwaka wa 2016 gushika muri uwo mwaka turimwo kubera iduzwa ry'ayo mapete ryari ryahagaritswe kuva mu mwaka wa 2016 bivanye n'imvo dusanzwe tuzi. Ubwa gatatu ku bakozi ba leta bangana n'ibihumbi 104,639 dusanzwe twarahembye mu kwezi guheze k'umunani, abakozi bangana n'ibihumbi 90,593 nibo barenganuwe mu kudugirizwa ayo mapete muri uyu mwaka nyene. Bisigura yuko abakozi bangana n'ibihumbi 14,046 aribo bataronse amafaranga ajanye nuko kudugirizwa amapete. Amahera ajanye nuko kudugirizwa amapete yaraharuwe araheza aratangwa ariko adashizwe ku mushahara muri uku kwezi k'umunani. Bisigura yuko guhera muri uku kwezi kw'icenda ariho tuzotangura kuyashira ku mushahara, umukozi agaheza akaronka umushahara wose ukwiye harimwo n'ayo mafaranga ajanye no kudugirizwa